murakoze kuri icyo kibazo. Iyo wavuze uburongozi cyangwa indongozi nziza cyangwa uburongozi nyabwo, ubwa mbere hoho mu ijambo uburongozi cyangwa indongozi harimo ijambo rikomeye rya mbere nirivuga kurongora. Mu Kirundi rero kurongora bivuga kuja imbere y'abandi. Ni ikintu tubona mu bantu ndetse no mu bikoko. Hama hariho ikirongora ibindi bikoko, nko mu iraro ry'inka hama harimo imfizi zirongora izindi ikazereka inzira. Ariko rero iyo bavuze kurongora baba bavuze haba harimo n'ikindi kintu kinyegeje inyuma kihishije bita gukurikira. Ni ukuvuga niba inka ijya imbere, iyo mfizi ijya imbere, hari izindi zirakurikira. Gukurikira nako ni ukuvuga ko abantu bakurikira umuntu bigenze gute, bakurikira umuntu bigenze gute, ni uko baba bafite umuntu afite icyo abahaye cyangwa icyo abazaniye gishobora kuba cyiza, ndetse hari igihe gishobora kuba ari kibi ku bandi bantu bariko barabiraba. Ariko uko biri kose abantu bakurikira umuntu hari icyo bashimye, hari icyo bashimye kuri uwo murongozi, hari ikintu gishasha bazaniye kitari kihasanzwe. Iyo bavuze n'uburongozi bwiza cyangwa indongozi nziza, ntibaba bashatse kuvuga ubwiza bw'umuntu ku mubiri, oya, baba bavuze ahanini ubwiza bw'imigambi uwo murongozi adafise, ubwiza bw'ingene hategekanijwe gushira mu ngiro iyo migambi, n'ubwiza bw'ico abantu bazoronka muri iyo migambi uwo muntu abazanye, iyo ndongozi iba izanye, n'ubwiza bw'amategeko ndetse azotunganya ingene iyo migambi, ingene bamwe n'abandi bakora iyo migambi, bakurikiza iyo migambi, bakuramo n'umusaruro. Muri rusange rero uburongozi bwiza cyangwa indongozi nziza zitanga inzira irashe, abakurikira bacamwo bagashika bari hamwe n'iyo ndongozi ku byo bakeneye no ku byo igihugu gikeneye, hadakoreshejwe igikenye, hadakoresheje iterabwoba, ata muntu akuraye ku mugoro cyangwa agucungishije ijisho, ahubwo umuntu wese akumva yuko icyo kintu indongozi yazanye bagikurikiye kuko babonamwo inyungu kuri bo, ku bana babo, ndetse no ku bazovuka muri rusange, ku buzima bw'igihugu cyose. Ubuzima bw'igihugu ntibuhagarara kubera umuntu umwe, ubuzima bw'igihugu burabandanya, umuntu araza akabaho amakarengane, ubwo ubuzima bw'igihugu burabandanya. Nuko muri rusange nosigura iyo bavuze indongozi cyangwa kurongora neza. Murakoze cyane kuri iyo nsiguro, kuri iyo ntangamarara. Reka nce ngira ko mpera iwanyu nje kwa muganga Alphonse hamwe na Jean Gabe, mbanze ndababaze mwebwe nyene uko nyene mu bisiguro, uko nyene mu bisoma, mu mwavyize mu vyigisha, noneho duha umwihwezo wanyu kubijanye n'u Burundi kuri ico kibazo, mufatiye kukungene u Burundi kumbuye bwagiye buratwagwa gushika uno munsi. Mwakoze. Ubwa mbere hari icyo ubwa mbere cyo umuntu abwirizwa kumenya ni uko Burundi ni igihugu nk'ibindi bihugu, kandi ku isi yose tumaze kumenya yuko nta na hamwe zigera bigenda neza, biba bimeze neza pe, kuko indongozi zirongora abantu. Abo bantu nabo bafise ivyiyumviro, bafise ivyifuzo, bafise n'ico babona cyo kubaho nyene. Nicyo gituma indongozi nayo nyene iba nziza mu gihe abayikurikira bose bafise ico baterera nabo. Muri rusange rero ndavye ngerageje gusesangura ibyabaye mu Burundi, jewe noshobora kuvuga nti muri rusange kuvyerekeye Burundi twararose indongozi, ivyo nivyo. Ariko ntawe uvuga ko izo ndongozi zabaye nziza. Kubera iki? Iyo izo ndongozi ziba nziza, je notanga uburorero butatu butoya. Ubwa mbere, iyo izo ndongozi ziba nziza, Uburundi tumaze igice cy'ikinjana, ni ukuvuga imyaka irenga 50, igihugu kiri mu njyane, abarundi bari mu njyane, ndetse no mu bwicanyi butagira izina.
ivyo ntivyari kuba hari indongozi zifise ihangiro zifise ishusho y'igihugu zikeneye yuko abarundi bashika ko babamwo bose bari hamwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uburundi nicyo gihugu cya nyuma ku isi mu butunzi. turetse kurangiriza ibiharuro bamwe n'abandi bashobora kuvuga bati ibi si byo ntibifatiye ku byo twebwe tubayemwo, hariho ibintu by'amabiba nk'ibyo mu byo bitari kiritike, ariko urazi mu Burundi nta akarorero gatoya. Mu Burundi heraba umuntu aravuka akarinda apfa atamatara abonye mu nzu iwe, akavuka akarinda apfa asangira amazi n'isato, ni ukuvuga ngo anywa amazi yo mu mwonga, asangira amazi n'inka n'inzoka n'iki byose. Ibyo bikaba mu gihugu gifise amazi arenga ko kigemurira n'abandi. Ni ukuvuga yuko uravye neza none abo barongozi koko bareka igihugu kigatera inyuma nk'ibirenge nk'uko babivuga, kigatera inyuma nk'ibirenge, kuko uravye mu gihumbi kimwe magana mirongo itandatu na kabiri mu myaka mirongo itandatu ubundi bwikukira, bavuga yuko ico kimwe bita produit intérieur brut y'Uburundi yangana n'iy'Ubushinwa. Uyu munsi Ubushinwa nico gihugu ca mbere gitunze ku isi. Habuze iki? Ico ni kibazo. Akarongo gatatu notanga, Uburundi ni igihugu ubajije umuntu akuze canke umwana niko ndavuga bimwe bitatu, ndavuga yuko nyamukuru je mbona bishobora kuvuga ko ati nta indongozi dufise ntizabaye indongozi nziza. Uburundi ni igihugu ubajije umuntu wese akuze canke akiri muto atokubwira ati ibintu twubakiye k'igihugu cacu nibi bino kwita les valeurs cardinales ou les valeurs fondamentales. Indongozi nizo zabwirizwa gutanga intumbero kuri ma valeur, kuri izo bintu tuza kubakira ko igihugu hamwe. Leta zihinduka, bivuze leta le gouvernement, leta zihinduka kandi zidahinduka, bose abaza baza bavyubakira ko bavuga bati ibi ntabwo ushobora kubirenga, ibi ntabwo ushobora kubicako, ibi nivyo twubakiye ko igihugu cacu. Ivyo bintu ntawe ushobora kubibona mu Burundi, nta bihari. Murakoze. Muri rusange rero je novuga nti twararose indongozi ariko ntizabaye indongozi nziza, kubera indongozi nziza zari gushobora gutuma tutera intambwe. Aho novuga nti uraze nk'imigambi Rwagasore yari afise, imigambi tuyubakira cy'igihugu, nibaza yuko tuba twarateye intambwe nini, nuko nawe atarose umwanya wo kwishira mu ngiro, ndetse ngira ngo nabo bakorana ntibavyumva uko bavyumva kumwe bari kubikurikiza, naho noba ndageze. Murakoze. Muganga Alphonse Rugambarara, mwebwe muri nk'inaribonye muri politike, nimwe mukuriye mbere aba batumire bacu bari ngaha twese, nagira ndabaza mwebwe uburongozi nyabwo canke indongozi nziza burangwa n'iki ga muganga? Murakoze cyane. Shaka kunganira Professeur Gerard Banabije yabivuze neza bikwiye. Kurongora no gusigura neza icyo cyo kurongora. Urongoye iki? Urongoreye bande? Ivyo bintu bibiri ni ibintu byambaye. Icya kabiri naco, ubwo burongozi waburonse gute? Kuko hariho turavye mu bijanye no kwigisha, umurongozi arashobora kuba umurongozi nayo bakiri muto. Haraho abantu bavukana ingabirano bafise muri bo kuvya heredite novuga. Hariho rero n'abandi bigishwa bakiri bato, kuko kumbure bavutse mu muryango hari umurongozi, uyo muntu akaba akarorero kabo bariko barakura, bakazokwisunga uko babayeho, uko babanye n'abantu, ako karorero kari imbere. Ivyo rero bigiye hamwe, ingabirano n'uburorero bwiza birashobora
kwerekana yuko koko haba mu kazi kanaka haba muri politike ushobora kuja imbere y'abandi. Ikindi cya kabiri nacyo ni ubumenyi. Mu gifaransa bavuga bati au royaume des aveugles le bon n'est roi. Ni ukuvuga ko hariho icyo bashaka kuvuga ati hariho icyo asumbije abandi, nabonesha ijisho rimwe abandi n'abahumyi ntibabona, arashobora kubarongora akabereka inzira nyayo. Ni ukuvuga ko umurongozi aba afise icyo arushije abandi mu bumenyi, mu gutunganya igihugu n'ibindi, no kumenya kurondera abandi bazi ibintu bamufasha ubwo burongozi. N'ibyo nyamukuru no kwerekana ku byerekeye icyo no kwita ibiranga lekalite, ibiranga koko umurongozi. Hanyuma tugarutse ku bijyanye n'Uburundi, reka ngire ko ku byo baje kuvuga aho no kunganira Professeur Jean Gabin, dufate ku Burundi. Jean Gabin yavuze ibyerekeye iby'Uburundi, uburongozi bw'Uburundi. Jean Gabin ntaronka ijambo. Sorry, numvise ko yavuze ku byerekeye rero iby'Uburundi, novuga yuko nogabura Uburundi muri kahise mu ndondora igihugu c'Uburundi, nobugaburamo butatu ku byerekeye ubutegetsi. Uburongozi, hariho uburongozi imbere y'uko abazungu baza, bwari bufise ingene bwiyubatse, kandi abaja ku butegetsi bari bazi akazi bajejwe n'imigenderanire bategerezwa kugira n'abo barongoye. Hari akarorero nobaha kamwe gusa gashobora kubereka koko uko uburongozi bwari bumeze kera. Bivuze ko mwese muzi ifoto y'umwami Mwambutsa ari mutoyi amaze kwimikwa, yari afite nk'imyaka 5. Abari bamukikije kuri iyo foto bari bihangange by'abaganwa, hari abamukurira cyane, abavukana na se n'abandi. Umwe muri abo bose ari gushobora guhagurutsa intwaramiheto nyinshi kugira ngo ashobore kuja muri icyo kibanza. None mwibaza muti ni kubera iki batabikora bose bakubaha uwo mwana? Aha n'ukuri hakwiye kuba akarorero nyamukuru cyane katwereka yuko kera koko uburongozi bari bazi icyo ari cyo, kuko barubaha amategeko. Abanyamabanga bamaze kuvuga ati ubu ntiwagiye kuba umwami, bose baramwubaha, bakubaha amategeko. Kandi na Rwagasore yarabitwibukije ati Uburundi bwari bufise ibwirizwa shingiro. Ni ukuvuga ko Uburundi bwa kera bwari bushingiye ku mategeko. Ibi tuvuga bya etat de droit vy'ubu Uburundi bwari bubifise. Tubimenye koko, tubyige cyane, tumenye ko Uburundi bwari bushingiye ku mategeko. Umurongozi nyawe ni umurongozi yubaha amategeko, adashaka gushyiraho igikenye cyiwe, yubaha amategeko ahari, yubaha abashinze ayo mategeko. Abanyamabanga bari bubashwe cyane kuko n'umwami yarabumvira. Nicyo cyatumye rero by'abaganwa bari gushobora kurwana bati jewe nije ndahaja, bubaha uwo mwana yari afise imyaka 5 gusa. Bati tumufashe bamurere nk'uzotwara Uburundi, twebwe tube turatwara mu kiringo ciwe. Si twe twitwa abami, niwe yitwa umwami. Iki ni ikintu gihambaye koko kitwereka yuko hari ibintu byatosekaye rwose. Igipande cya kabiri aho abazungu baziye. Koloni yazanye
intwaro y'igikenye si uburongozi bwiza namba kuko abarundi barababariye, abarundi barononekaye mu mutwe, abarundi barabaye abantu bandi ntibasubira kuba abarundi. Reka murakoze, reka duce tugaruka mbanze kwa Jean Gabe mweho singaruka ku nsiguro, ngira insiguro ko yabitanze mwigisha mugenzi wawe Gerard murabisangiye, ngira mu bitegero uko nagira ndababaze mweho Jean Gabe mu mwihwezo wanyu kubijanye n'u Burundi kuri iki kibazo nuwahe mufatiye kumbure kukungene u Burundi bwagiye buratwagwa gushika ubu musoma ikiga Jean Gabe isanamu mufise ibereka iki? Ndashimiye cyane abagenzi banje batanze inyishu zitomoye ku vyerekeye ibibazo mwarimu abajije bwa mbere, kandi ibyo bavuze ndabyemera byose. Sinzi ko ugomba ko mvuga ku vyerekeye ubutegetsi buhari ubu canke kuva muri kahise. nagira ko muhera muvuga ivyo mukenguka canke ivyo munegura aho mugarukiriza amaso muhera aho mushatse. Okay, urakoze Arcade. Jewe ndakunda kubwira abarundi nti turiko turondera kubaka igihugu, reka turabe tugire posture yotuma tuvuga ibyiza, hari ibyiza tubivuge, hari bibi nabyo tubivuge kugira bishobore gukosorwa, kandi tugasaba ko n'ababa batwara nabo nyene bogira iyo ngendo y'ukwemera yuko abantu babwiye ibigenda neza babibona, ibitagenda neza nabo bakavyemera ko bitagenda neza. Alors mfatiye nko kuvyerekeye igihugu cacu muri bino bihe, tutabeshanye hariho ibintu byinshi umuntu abona ko bigenda nabi, ariko nk'uko nabivuze reka ntangurire kuraba ivyo naba mvuga nti umuntu arabona ko vyoba ari byiza. Ndaze nko mu minsi iheze hariho ibintu bimwe, ingingo zimwe zafashwe umuntu arabona ko zigiye gutanga icizere, mugabo umuntu akaguma arindiye ko hoza ibindi. Dufate nko kurekura abamenyesha amakuru biwacu, ikinyamakuru iwacu byari biryoshe kubona ko bafunguwe, hariho n'abandi mbere baheruka gufungurwa, ariko umuntu ntiyoca avuga ngo turashima barekuwe, mugabo turakeneye ko ariko n'abandi benshi, kuko hari abantu benshi bafungiwe ubusa. hariho nk'abagiriza bya politike, hariho nk'abantu bafunzwe nka wa mudamu apfunzwe afise uruyoya, nk'ubutungane bwaciye ko yorekurwa yuko umugabo ntarekugwe. Hariho n'ibindi nko mu byerekeye diplomasi, ubona yuko umengo umukuru w'igihugu aratanguye kugenda ibihugu bimwe bimwe kubera uwahahora yigeze aja mu nzego zo kumenya zerekana akaranga k'Uburundi, aho Burundi bwerekana ko mu makungu bufite icicaro busonewe. Umuntu arabona ko bitanguye, ariko naho nyene umuntu akanegura ati mbega ibihugu agendera kumengo si ibihugu by'akarorero mu byerekeye kubagiza agateka kazina muntu cyangwa ibintu byo gutunganya igihugu ku buryo abanyagihugu bose bamererwa neza. Ugasanga agendera ibihugu ubona ko harimo nk'amadiktatire, ubona yuko batari akarorero keza. Mugabo umuntu agira ati okay, hari ibintu tubona bitanguye, mbega none ntiboje imbere, perezida ntiyoje imbere akagira ibindi bishobora gutuma abanyagihugu bagira icizere, ibihugu byose bigenze by'Uburundi bikagira icizere, imigenderanire igasubira gutera imbere, ugufashanya kundi ibindi bihugu bigashobora kuja imbere. Aho niho nogeza kuvyerekeye ibyo novuga ngo ivyo mbona byo bari vyiza. Akandi nokongera ko hari abantu naho nyine tutanguye kubona bafatwa bakavuga ngo banyonoye canke hari ivyo bagize zo gusesagura itunga ry'igihugu, mugabo navyo nyene urabona ntihafatwa benshi bo hejuru, ubona hafatwa abantu bato bimwe mu gifaransa bavuga ngo les gros poissons ntibazikorako. Ivyo navyo nyene twosaba yuko bohera hejuru, kuko nibutse nk'igihugu, hari igihugu kibonye bari muri igihugu mbari muri muri hariho umuntu yagwanye igiturire, yavuze ati ni guhera hajya hejuru, gahera kuri bajya bo hejuru nyene, bica bituma n'abari hasi bagira ubwoba akagiye gihindutse. Reka rero ngaruke ku byo mbona bitagenda neza.
mwebwe rero muri rusange murabona ko uburongozi nyabwo bwabonetse buhari cyangwa butigeze bubaho? oya ntiburabaho na gato, ntiburabaho kuko turavye nk'uburongozi buhari nta gisata na kimwe cy'igihugu novuga ngo kiratunganyijwe neza. Tufatiye nko ku gisata, reka ngende kuri kimwe gisata ca politike. Ntushaka kuvuga yuko politike y'igihugu itunganijwe neza, wewe uri umugambi uri ku butegetsi ata yindi migambo yo muri opposition ihari, kuko iyo migambo yo muri opposition ijejwe nukuraba ingene leta ikora kugira ngo igume yifasha nayo gukora ibintu biteza imbere abanyagihugu. Niyo bavuga ngo igihugu cacu mu bya politike bimeze neza, hari abanyepolitike benshi bari hanze, bari bakwiye kubarekura bakaza bagatanga ivyiyumviro vyotuma igihugu gitera imbere, bagafasha leta. Kandi ntawovuga ngo leta ngo iri kwirakora ikora neza mu gihe tubona yuko nk'ibintu vyerekeye inzego za demokarasi zihari zitashizweho mu buryo butomoye. Mwarumvise muri iyi minsi icegeranyo c'abashakashatsi b'abarundi basohoye icegeranyo cerekana yuko amatora y'u Burundi yibwe, cerekana mbere yuko n'umukuru w'igihugu hari ubu atoba ari legitime, no kuvuga yuko atariho mu mategeko. Urumva ibintu rero bitumvikana aho. Dufatiye kuvyerekeye ubutungane, ntawe uvuga ko no kuri ubutungane buri Burundi bwigenga. Urumva ubutungane butigenga nuvuga ko abanyagihugu ntibageraho bitura, bituma abantu batizigira inzego zihari. Ivya diplomasi nabivuze, vyerekeye ubutunzi Gerard yabivuze yuko abanyagihugu igihugu kintu ca nyuma kw'isi bitatu bija kuri 25% b'abarundi babayeho nabi, baronka n'idolari rimwe ku munsi ribatunga, ifaranga riguma rita agaciro, ibiturire vyari monogoje, akagwi gatonya k'abantu kakaguma gatunga. Kandi ivyo rero nama ndabivuga, umuntu wese yaba ari Burundi azi ko atunze, akaba afise ibintu aronka mu buryo budatomoye mu vy'ibiturire, amenye yuko aje amatungo nta na kimwe amaze. Hariho umuntu umushakashatsi yitwa Amartya Sen yaronse Prix Nobel mu 1998, niwe yavuze ati ushobora kuba ufise ibintu bigomba bingane gute, mugabo ukari ahantu ufate nko mu gihugu, mfate mu gihugu Burundi, ukaba uri ahantu uzi ko umutungano udakwiye, ubutungane butahari, abantu badashaka kwivuza, igisata c'amagara y'abantu kidakomeye, igisata c'indero atari ciza, ayo matungo ntacazokumarira. Itunga rya mbere ritegeza kuba risangiwe n'abanyagihugu, hakaba hari amashuri meza abana bashobora kwiga bakabona aho kazoza kabo kagatunganijwe neza. Umuntu agwaye akagira ati ndaja kwivuza ati Rwanda ajya mu mahanga, kuko ubu uyu ushaka ufite amahera Bujumbura ugasanga hari imiti utaronse, ugasanga umwana we ntashaka kwiga mu ishuri ryiza. Ivyo rero nabyo bica bizana ingorane. Abantu benshi batabona ubu byerekeye amayinegalite sociale mu gihugu, kutangana kw'abanyagihugu. Abantu benshi bari nka jewe namvuka ruguru, hari abantu benshi ngaha bavukiye ruguru. Murazi ingene leta yari ihari yatumye umwana wese umurundi ashobora kwiga, akava ruguru akaja Bujumbura, naho yari mashuri hagati mu gihugu akigana n'abantu bapfa Bujumbura basara minsi mugwa mukiga mu ishuri imwe mukajya rimwe mukaramu mu ndari imwe, ugasanga nawe urabona ko kazoza kaba bashaka kuzobaho. Ariko ubu mwana w'umurundi abona ko atakazoza afise, abona yuko imbere yiwe yije. Je ndavugana n'abana b'i Burundi benshi bakambira bati aha ishuri ntaco rikimaze. N'abavyeyi bakavuga bati umwana aravuga, umwana uramubwira ngo ja kwishuri, umwana akavuga mbega nja kwishuri kubera iki na mukuru wanje yarahejeje university, nkabona yicaye ngaho, nkabona asigaye aramuboye kwa naka. Uvuze n'ibintu bibabaje cyane gose, umuntu yararonse ya gihugu birababaje. Aho nariko mvugana n'ingiye mu bibano, mu byerekeye imibano, igisata c'amagara abantu murazi ukuntu bimeze, ingwara ya covid murazi ingene bimeze nabi. Abategetsi simbona yuko bagiye ikibanza gikomeye. Nejo mundi numvirije umushikiranganji wa mbere avuga ngo Mesi ntiremeza ngo vaccine. Je navuye mu gahundwe, vaccine zirahari, ziri homologue, zirazwi na OMS. Mugaca avuga ngo ukabuze yuko ubu unye mu Burundi ico kiza ntikigwanije nkuko cateza kugwanywa. Jewe ngaha ahandi muri Quebec ubu hageze nko mu gisata c'indero, batumye ko abashakashatsi bati mutubwire mubona gute après pandemie, après covid amashuri yotunganywa gute kugira ngo abana bige bamenya.
jewe ntwara igisata c'ubushakashatsi ndatwara centre de recherche twaratanze ubushikiranganji bw'indero baratubwira turatanga ingene tubona vyogenda kandi ubu nyene minisitiri yaciye conference de presse mu kwezi kumwe gusagira conference de presse ati bimwe mwashikiriza ngibi ivyo mbona bigiye kuja hagaca yerekana ingene bizoba bimeze mu mwaka urumva ko ingene bizoba bimeze mu mashuri agiye mu mwaka uza urabona rero yuko iwacu tukiri inyuma ndumva mberaheje ni ukuvuga yuko ndabona ko hari igisata novuga ngo cifashe neza muri ibi bihe kubera ubutegetsi dufise hariho ibyo bubuze ngira ibyo turabishikako cyangwa ndeka ndabivuga hari ibyo mbona benshi bavuze mugabo byerekeye ncangaruka iwanyu reka tuba dusangire ijambo n'abandi ncangaruka iwanyu reka mbanze nsubire kwa Gerard birantamije muganga Alphonse yagivuze ibijanye n'uburongozi aho biva aho buvoma nagira mbaze ku bwanyu kumbure kuco mushobora kunganira none ubwo uburongozi nyabwo mbega buvomwa hehe ni mwishure ni mu migenzo numvise hari ico yabivuze ko muganga Alphonse Rugambara Gerard birantamije ego urakoze cyane Dr. Alphonse yavuze cyane cyane ishure ryo ku mbuga niko noryita ishure ryo ku mbuga muhira mu nzu kwishiga n'amashure ayatwigamo naje sino bicakure ubwa mbere ho kuba indongozi yavuze ati hari umuntu ashaka kuvuka afite impano zo kuba kurongora abandi ariko cyane cyane uburongozi ni ikintu kiza kiyongera kuri izo mpano kuko impano nk'uko abapsikologe cyangwa abapedagoge babivuga impano kenshi abantu tukiri bato tuba tuzifite twese ikibura no kugena izo mpano umwe wese aronka akaryo ko gushobora kuzishyira mu ngiro kuzerekana ko azifise nicyo gikunda kubura rero jembo ni ibintu bitatu nyamukuru nibaza yuko byotuma ryoba nk'ivomo isoko y'indongozi cyangwa ry'uburongozi bwiza ubwa mbere hariho imigenzo yacu imigenzo ni ikintu gikomeye mu kubaka indongozi tugiye mu migenzo turazi ingene abarundi bashushanya indongozi Dr. Alphonse yabivuze indongozi yabwirizwa kuba ari umushingantahe ubushingantahe ni ikintu gikomeye mu Burundi ariko umugenzo wacu wa gishingantahe wagiye utituka nk'uko benshi bagiye bazerekana bagize ibyigwa byinshi kuri ibyo hari abantu benshi bakoze ku kibazo cy'ubushingantahe utituka kuko hagiye haba abarongozi baca bafata ubushingantahe bakabuzana komu ikintu cya politiki igikoresho cya politiki icya kabiri mu migenzo yacu hariho ikintu bita ubuntu guha agaciro n'ikibanza gikwiye aburongoye ukumva ko icyo ujejwe ari gufasha abantu urongoye ukumva yuko niba wicaye mu biro uri musitanteri ibyo biro inzu y'iwawe ni inzu y'abanyagihugu bose bafise ko uburenganzira bashobora kuza kukwitura wowe uri hajya kugira ngo ubafashe icya gatatu muri iyo migenzo ni ikintu bita intahe ubundi ntahe yamye yunga nk'isambura icyo kintu dusa n'abagiye cyagiye kiratuvamwo ubu umuntu aragira ikosa no mu mutima kuko mu bisanzwe umuntu yagize ikosa mu migenzo yacu umutima wenyine urakubita ni ukuvuga ngo nyine aricira urubanza uretse ko n'abandi bagucira urubanza ariko twebwe iwacu uriyo bakakuvuga ukabandanya uvuga uti muravuga amata ntiyahera birabasha baravuga umuntu yishe bigaherera ngaho intahe ntimukubite mu gahanga ibyo bintu bitatu birekana yuko bituma agaciro indongozi bifise haba mu kungene indongozi abantu bayibona bigenda bihera icya kabiri aho twovoma ni mu ishuri mu ishuri kurongora abandi uretse ko ari impano nk'uko hari mu impano nk'uko umugenzi wanjye yabivuze ishuri ni ikintu gikomeye cyane mu kubaka abarongozi umugabo ntibivuga yuko abantu bose bize bashobora kuba abarongozi kuko iyo aba abantu bose bize baba indongozi nziza ibi tubayemo tuba twarabibayemo kuko nta muntu n'umwe yatwaye igihugu
kuva twikukira atari yarize amashuri ngo aminuze ariko mu ishure niho tuvoma ubushobozi twita ubwenge niho tuvoma ibintu tubona ahandi nyine ibindi bihugu bitwagwa nyine ibihugu byiyubatse iki ibihugu bishimikirako turabibona ahandi turabyiga mu ishure niho abantu bahurira bagaharira sinzi ko bikiho twege tukiri mu ishure muri nko muri segonderi hariho ibyo bita amaklub n'amaklub twashobora guharira ku bijanye n'uburongozi nk'uko two turabivuga tugaharira ku bijanye ugasanga umuntu ariko araronka ubukomezi bukwiye bwo gushobora kuzohangana muri kazoza n'ibibazo bizoba biraba igihugu cyangwa biraba intwaro y'igihugu cya kabiri cya gatatu nibaza gikomeye mu kubaka indongozi ni kuvoma hanze y'urugo